wenda gufata nka Chimamanda sindagufata nk'umushinga naye kuko ubushinga naye warabwihambuye for long time, you know that, right? Wari we wese yavyaye papa warimo na papa wacu arimo, wari we wese yavyaye ku gaciro kiyo n'umushinga naye. Umviriza, okay, nawe ni muri umugabo urasubira kandi umvuge mu kanwa wawe. Yewe ganzo bavuga ko ubutinganizo buvuga. Urumva uzosubira kandi ubivuge amanda kwereke. Yewe ubutinganizo uri kuranyumva kuko wowe uri kirofa, wowe kuri kiragi. Umviriza, wowe kuri kiragi. Ushaka ndangure nze kugutuka ngaha kuko wari kiragi kuko urabizi ko ivyo wawe vyose n'umugore wawe ngira ndamuzane ngaha. Nzomuzana ngaha, urabizi yuko jewe simfyina, nzomuzana ngaha ndamushire muri minyatiri bien ndamumenyatize ngaha muri minyatiri. Urabizi yuko jewe ibintu byose ndabizana ngaha, sivyo? Bajya nabo waje ngaha uri kuravugira ngo baratinya gusubira mu gihugu kuko barabizi ico bakoze, niyo mpamvu bariko barigwana kuko kijya gihugu si gihugu cyo kuhonyorako. Uri kuranyumva? Wowe nimbuzi ngaha ukaza ugatuka igihugu wawe wavukiye ukaza ukagituka, wowe baza yuko feedback biri yahe? Urabona kuri kirofa mu bagabo bose bari ngaha muri TikTok. It is okay. Wakubwira ati it is okay, uyandike ngaho yandika wewe. Cyangwa ugenda kubaza. Mbaza? Okay. Mutinge Chimamanda gicavuze hama bayagena Bujumbura. Chimamanda araje. Yeah. Jena ndaja kujamo hagati. Thank you. Narindi mukazi uje naho nariko ndakurikirana ivyanyu. Reka nje kumurira ico nashaka kuvuga rero. Icambere murabizi yuko nta hano mwashobora kugenda ku mbuga zose ngo musange hariho video za bamwe muri aba barimo bakoresha n'amajambo. Ahantu nduga na numbazi yuko ivyo ndahavugira atabiza kunyononera izina. Kuko nzi ko message ntanga igera kuri benshi, kubakuze, kubakuru. Ndakeka ko mu bari ngaha mwese no ba video yugera kure wundi ni kaya wenyene. Sinahita muyorevo ngo ndayononesha ubugamba bwo ngaha zireka mushire ku ruhande. Ikindi kigira kabiri, hari bitutsi bidafata umenga ni ibintu by'umwana nk'akarorero. Wari kiragi kubikiragize no problem. No musi muri me hari ubukomeje yavyo kasanga ari kiragi. Nemi mana bavuze ati wari kiragi reka ndagukure mu buragenda kugire muzima. Tukimano bazimana. Now tugende ku kinero hano nimba rinde hano uyu mama nimba ari mama nde hano. Yari yavuze ka. Mama nde? Ikibazo cahereye ukuvuga mama nde? Ni jewe ndiko ndavuga jewe Bujumbura. Naduze hano ku live. Nduze hano ku live bariko bakora deba. Nimba ari inkundo, nimba ari bikimo ngasinda yebuka neza ngaho. Kuko mu Burundi twubaha ba mama. Cyanavuga nkuko narimvuze nti uyu mu mama niko narimvuze ico gihe. Zanumva raduze ngoya, ngo sinde mu mama. Okay. Ni umu papa. Ngoya, udasinde mu papa. Ndakanguka. Dibaza mvuge gute kuko mu Burundi uvuze ngo umumama ubumwubashe. Okay, ntinoba nihenze. Mvuze nti umupapa ubumwubashe. Nahere mbona araduza razamutse ngoya ngo nitwuku ni sawa. Umutwe sikira ndibaza none ko mu Burundi iyi mvugo yikoresheje uba wubashe umuntu. Iyi mvugo yayikuye he? Umuntu baza kumbwira ngo urumva ngo uryango ndaba none muri babatinganye ni sawa. Byo ni izina ryawe. Nushobora kuvuga iryo zina ry'umutinganye kuko je sindatinganye ko naso. Byo nibisanzwe. Niyo mazina bahabwa ngaho. Aha. Muze bifu itangurira ngaho cyamera nk'ubivaho. Ryari rero cyandagaruka nduga ku live. Gutukana ni ibintu bisanzwe. Umuntu mufitanye ikibazo ni ibintu bisanzwe gutukana. Sanga bari ko bavuga ngo akantuze yangu kanyuko wawe. Hari abarundi nzi, hari abamama nzi bari kuri live. Hari abana b'abarundi nzi bakiri bato bari hano. Iyo tusumu mama ukamutuka igitsina, ubusizemo mama wawe, ubusizemo mama buntu, ubusizemo mama Burundi, ubusize hari ukuntu twe dukwiye gutukana, je nawe tugatukana tutazanyemo igitsina cyuba tuvyara. Ibyo maze kubivuga niyo baciye barakara, ariko nariko mvuga byo
gutukana sinavyazo dutukana uko tugomba dushwana uko tugomba mugabo twubaha igitsina ca mama yatuvyaye twubaha igitsina ca papa yatuvyaye ivyo nivyo navuze nicaye kibi muri ivyo navuze okay ndindira rero naje ndakwishura wahejeje nahejeje okay so wowe Chimamanda ubwa mbere je na wewe nituzinanye nabwo tunahura no kuri platform wavuze yuko ngo wewe uvuga ibyo uvuga ngo bija kure mugabo nuza abandi kuko we platform zanje zose nazuzi sivyo ushobora kunzi jewe ngaha muri TikTok mugabo platform zanje nazuzi wowe wibaza ko wowe uvuga ibintu bija kure mugabo bikababaza abantu sivyo ariyo nabandi bavugisha ukuri bakavuga ibintu bikabashikira abantu kandi bikabaryohera mu mutima bikabubaka urukuranyumva Chimamanda wowe urashobora kumbwira platform yawe nimwe uvuga ikintu kiryohera abantu kikubaka abantu wewe urashobora kumbwira platform yawe imwe okay ndakigusubiza rindira ndiko ndavuga wahejeje kujya nawe arikuravuga okay wowe waraduze kuri platform ngaha uratangura uravuga ngo ujya no mama ivyo by'ikibazo je nawe rindira ndiko ndasubira muno n'uwavuga mbwira je kibazo je nawe dufitaniye bijya bire uviriza okay jewe na wewe ikibazo dufitaniye ni kimwe nuko wewe ushaka kudugira mu bantu bose ugashaka nko kurukura baburira indero rero jewe zeka ndakubwire Chimamanda vuga ikibazo je nawe dufitaniye uviriza none n'uwavuze uraheza none ndagwe kandi jambo heze je mvuga basi jewe okay vuga dufitaniye ikibazo dufitaniye jewe ndiko ndagusubiramo kujya wowe watangiye kuvuga kandi numbwire ngo uvuge ikibazo usube ngufitaniye kuko ndiko ndaja muri wowe wakoresheje urukuranyumva Chimamanda wewe waraje nganda kugira ati mamagara kwizina mamagara Bujumbura cyangwa mamagara izina ryanje ndanakubwira izina ryanje sivyo kuko nawe sindaguhamagara ngo we papa cyangwa ngo we mama urukuranyumva ndaguhamagara Chimamanda niryo zina mbona ngaha so waje muri nuzenye yoku suzugura no kushaka kuminimiza I'm not the kind of person urukuranyumva genda umuntu unshize ahantu tuvugana nk'abantu bakuze kandi Chimamanda reka ndakubwira wewe ari ukuruta kuri Facebook ukurukura avuga ati ngo gutuka umuntu mu gitsina wowe bajya abantu natutse mu gitsina wowe urazi ko banyuguriye live kuva mu gatondo je nagenda bamenya nkabumva reka ndakubwira Chimamanda bijya wumvise nuko nabishuye bubu bajya abantu okay ubu bambwira barya abantu ko rindira je sho kubakubwira kuko we nuri cyarico wowe nubuzi ikibazo gihari kubera yo wabushaka kumenya ikibazo gihari wari kuza ukabaza ati none byatanguye gute urukuranyumva hariho live naduze ko cyane kujya je novuka nkavyuka noza kuri platform ngatangura kugira gute ngatangura gutuka Chimamanda for no reason nuko babigejeje baravyutse mu gatondo batangura mu gatondo gushika mu ijoro ajya naje kubishura mu ijoro ibaze umuntu akuvyukira mu gatondo the early morning urumva gushika 9 pm natwa mukoshereje kandi niwe ujyanye nuvuga niwe yatanguye kunuka kuri mama wanje ndamubwiye gute ndagusavye uvikana n'abantu kujya uduga kuri platform urukuranyumvaga we Chimamanda ewana reka kuvuga uvikana n'abantu acami ya mama none mama wanje nuwakuye ko bamuhurira okay nanje reka namujye ko kuri sawa kumva uvugira abantu wewe sawa muri iyi minsi mbona yahindutse gute we nivyo uvuze ni yahindutse ndabikurikirana muri iyi minsi ndabikurikirana mbona yahindutse reka nimbariri canke nimbariri uvuga ivyo wawe ndakubajije ukuri Chimamanda uvuga ivyo wako tukuvugana je na wewe nimbariri nimba ushaka conflict na wako zibandanya nimba ushaka ko we can stop but nimbariri uko tubandanya guys je buri atari mupfa ondeka nkavuga yego nimbariri canke nimba ruyundi akoresha igitsina cha mama yatuvyaye ivyo bintu sizo kwigenda vyubaha je nawe dufitaniye amatiku tuzotukane tuzoshwana uko tugomba buri muntu wese mu mico y'abarundi akoresha igitsina cha mama yamuvyaye urabanza uje muri Facebook ufute bijya watukana uzocuze ngaho duhanure muri igitsina cha mama yatuvyaye nicyo ndiko ndavuga sinoza kuba bavuga ngo kantuze ngo ka mama no tuwe tagira hano tugeza je nawe tuzoshake dushegure it is fine ndagusweze nyoko uzocundeka ndamusweze ndagusweze ya mama abarimo na mama wa nivyo je nasi ivyo bitutsi mu vyika ushemaze
nimba rero umviriza ndakubwire Chimamanda nimba udashaka yuko bagutukira kuri nyoko nawe nuzoze ngaho utukira abandi kuri bandi kuntuka je naratutswe inshuro nyinshi kuko nawe watuka abandi erega wayi bitutsi Chimamanda naco bigutwaye kwera nawe watukaga abandi urabizi ariko abo natutse ntabwo nigeze mvuga ngo genda ugire kariya kantu kama no tuvugisha kuri vraiment ubuhitanye umuntu akuza afise umuvyeyi ngo bakagenda ngo urye ngo kariya kuri mama hari oya vraiment ubwo utamubwiye ati ko wagize nabi gutuka Genius yatutse Genius kuko Genius namenye no gutukana bona mumukuye kutabibajije wowe ko washikiye mu nyuma kubera washikiye muri platform imaze kuba imisi irikira kugwa wowe Chimamanda reka ndakubwira cyangwa ndagusavye nimba uduga ngaha uduge nk'umuntu wumva ko wowe buri umushinga nahe witwa umushinga nahe mugabo kuri jewe nabushinga nahe ufise reka cyambe ndakubwira wenda gufata nga Chimamanda sindagufata nk'umushinga nahe kuko umushinga nahe warabwihambuye for long time you know that right wari wowe wese yavyaye papa wari mwana papa wacu arimo wari we wese yavyaye ku gaciro kiyo no mushinga naye ku gaciro kiyo nta muntu agubishingana nta n'umuntu abukwambika ariko iyo tuduze ngaha tukaduga dushegura nta gaciro gihe byo bariko biramanga gusa nubona nkoze ikintu cikosa uzuhaguruka umbwira uti Moses kino kintu bakoze ngaha nikosa nzokumvuriza mugabo ugiye kuzana igitsina cya mama wanje sinabaza ko hariho n'umukuru yozanga akadutega ugutwa akavuga ngo yego mwe muri abana beza icyo nico twanga tuvuga ibintu hamwe n'abantu bakuze baza bakavyumviza akavuga ati byaba ndi kuravuga ngaha rimwe na rimwe ndavyumva yuko ari ukuri cyo cyo tugoma nta kintu hama dutukana muga tubaha abavyeyi hari abavyeyi cyo nico ndiko gusa mananira nta kindi so murakoze ro ngaha ndabashimiye maybe next time niwo mu ngoma nzoduga ngaha tuvugana ndahagera ishari gusa Chimamanda nuko ibintu wabifatiye hagati ntiwaruzi ahantu vyahereye kubura umuntu yaguhaye information z'igice naho ubundi Genius aho vyahereye iyo singomba kuduvuza induru ico ndiko ndavuga je nubahe igitsina cya mama wawe siko mugabo nuko abo wavugiye nabo nyine ariyo mvugo bakoresha nabene ndiko ndabikubwira nabene ngaho ndabibabwira nabene ubwabo bubaha igitsina cy'umumama w'umuntu nico ndiko ndavuga je ndiko za Genius nta kosa uvuze umviriza Chimamanda wewe abo wahereye ko uje waravuze izina uragenda nawe usubire kandi ugire platform bavuge ku mazina kuko utabavuze ku mazina ukabahana umviriza ndakwikubwiye ndabikubwira rero nasiza ko ndamugiranya n'inguge warayibonye umviriza bijya wamututse nivyo wanyu mwafu wako wamushize ko ukamugerana na monkey umviriza ndakubwira Chimamanda if you want peace with me nuzo subire kandi kushisa mu kanarija jambo rabizi yuko ubanga muri America ijambo rya ijo uruvuga imisi yose ku discriminate someone don't discriminate me umviriza nuzo sure ku discriminate jewe nimba ushaka yuko tuzoyaga uzomamagare kujya uhamagara abandi uvugishe mugabo ukazosuzugura no ku discriminate ubanga muri America li abanga muri America nacho yagutwaye mugabo jewe Chimamanda uragenda bisanzwe umviriza okay nawe ni muri umugabo urasubira kandi umvuge mu kanwa wawe yewe ganzo bavuga ko ubutinganizo buvuga urumva uzosubira kandi ubivuge amanda kwereke yewe ubutinganizo uri kuranyumva kuko uri kirofa wowe kuri kiragi ushaka ndangure nze kugutuka ko ari kiragi wewe ibyo sivyo ndiko ndavuga ngaho wewe ko wavuze ko je ndumutinganyi wowe nawe ushaka nzoze ngaha ndakuvuge kuri kiragi ndaguhago burenganzira none wowe ko ari kiragi bakaza bakabwira operation ukavuga nk'abandi nzo kumenda gutuka kuri kiragi ndakubajije na jewe ndaruguhaye okay najera no muruhusha rero nawe ndakwa uruhusha uzomvugera je nzokuvuga nawe nzani ivyo wowe ngaha uko wari kiragi n'indirimbo waririmba uri kiragi ukiri kiragi nawe ndumuragara aririmba none nwaririmba uri kiragi indirimbo zabakaranga kuzipromota kuri uri kiragi none avyuzi tange dozizane tell me how ngero muragara aririmba tubwira none wowe ubona uviriza none ndakubaza ikintu kimwe Chimamanda wowe ko wari kiragi nivyo ndiko ndakubaza ko watangiye kuvuga bakaguzana muri Amerika bakagira operation ugatangura wasi kuvuga n'utwatuzo dukeya ucutangura kutugira mu bantu none ga Chimamanda nta video wabonye na postinze ndiko ndaririmba mu Burundi
turirimbana n'abazungu bavuye muri Amerika. Muvuga gute waririmba gute? Subiramo ivyo waririmba basi. Haleluya, shimimana amen. Nagwero. Ndise. Kirofa nani? Vuga Chimamanda wori kirofa kubera kuri kirofa gutoye. Kirisende Kumana uramuzi. Atakuwagije kubera kuri kirofa burya wora afise umugore kweri. Kirisende Kumana uramuzi. Nawe nomenya jewe kuko jewe na simenya ibiwerewere nka wewe. Kirisende Kumana n'umupasiteri yeme. Kirisende Kumana. Oya ndamubwiye ati je simenya ibiwerewere simenya ibiwerewere ba Kirisende Kumana uramuzi. Kirisende Kumana uramuzi. Wowe ukunda ukubonye Kirisende Kumana yogenda nari kiragi. Okay, Kirisende Kumana uramuzi. Aje waririmbira muri toya he. Kirisende Kumana ndamuzi niwe yagusengera gushaka kumubwira. Mutenga bari ko baratwenga bro. Turakuze siko mabure ko baratwenga ubusa. Reka tuganire n'uyu. Oya ugarira umenye ko ndiko ndagarira n'ikiragi nawo kugarira turasabye ntage mwimyuti abantu muri hejuru uko turama mwimyuti tukaganira mu buryo bwumvikana. Thank you. Barubuze guterewe narivuze ni be ijya ndirimbo waririmba kijya ukiri kiragi niyo ndirimbo kuvuga niyo ijya wari wahaye Bface agupromoting bacha kujya mahera yari ndirimbo yahe nta muragaririmba wumva uri kurabesha ibyo nta muragaririmba none je ndakubwiye kubera ivyo nzi kandi indirimbo ndazifise nta muragaririmba urabizi nta muragaririmba basi nyereka basi indirimbo subiramo indirimbo wowe waririmbye ugaha Bface bagupromoting bakanga ko uri kiragi amajamba adasohoka neza nta muragaririmba ubu basi urashaka kuririmba basi ushaka basi ndagusora indirimbo kujya sorera abandi basi ndagufasha uko basi uvuga n'utwatuze washobora kumbaza ikindi ngaho wowe mwese Chimamanda reka ndakubwira mugaci Chimamanda burya wowe urubona kudakuje mu mutwe uri kirofa cyambere mu bagabo bose bari mbaza ikindi kintu ngomba kumbaza oya ndakubwiye ati burya wowe urubona kuri kirofa mu bagabo bose bari nga muri TikTok it is okay wakubwira ati it is okay uyandike ngaho yandika wewe cyangwa ugenda kubaza mbaza okay singomba gutanga amajyamba atagira umumaro ngaho siko yatange kuko we na mumaro ufise yatange ibintu byose nagira n'ikintu kimwe wibikira bivugire nga mu bantu turi ngaje nawe bashobora kukubaza mbaza okay hano ngomba ko tuvuga ibintu by'umumaro washobora kumbaza ikintu kimwe hanyuma nkagusubiza icyahe no kubaza wowe n'ufise nukuri kwa Mungu Chimamanda wowe na kintu na kimwe ufise no kubaza kuko vide jewe ndakuviriza wambajije reka ndakwishure jewe na kintu na kimwe no kubaza kuko uri kirofa cy'umugabo udakuje mu mutwe kandi ibyo uvuga byose it doesn't make sense nibimekika sense niyo mpamvu nashaka kukubaza mbaza nawe nusure kubigarukana ngaho oya ndakubwije ukuri none ndakubeshe erega wowe uviriza wowe nabwiye ngo ufise nivyo uvuga abari muri politique abari muri vie normale please ntabwo tugasohoka ego tuje kuri top y'ikintu tugomba kuvuga kuko ni mutume ngandiko nikora kagaciro oya erega agaciro rakufise warakinguye kuva kera ntuzanye ngo nga muri TikTok abantu baraguha agaciro kuko agaciro rakiyambuye kuva kera turoke gutumwa na busa vuga point ikintu tugomba kuvugana point ya heje nawe na point twovugana kuko wowe ufije mvugana point n'abantu nk'akaya canke baserie canke bande abantu bize nimba ta point y'ikintu ngaho ufise uvuga dusezerana uvuga uti bye bye jewe naho genda na kibazo kuko ugiye genda rero mugabo menya kuri kiragi thank you manuka rero kiragi so the show is done madam Bujumbura rabibukije hari hahiyemo hewe kaya sabwe ibara ako kanyuma niho kaje ejo organize double ariko wibuke ko uri uze gutekaya ugoruha gabana uragica umva maze abafane b'indirimbo y'ubukwavu n'amagi y'abantu turiko turayishiramwe ibirungo vuba igira isohoke ugoruha match muri université rimwe mana yanjye ndabigenza munyereke Bujumbura ibisuba bihamagarara ngo bije kwibubura munyereke Bujumbura kwe ndashaka ngo twizere ko byahetse Bujumbura arashaka kuri profile yiwe ukamubona indani it's easy abashaka indirimbo za Chimamanda ndafise live let me see
ndafise live next week kwa mbere nzoba off abashaka yuko bumviriza indirimbo za Chimamanda kirikiragi kera yaririmbaga muzoze kuri live yiwanje saa 3 z'ijoro nzobereka live indirimbo za Chimamanda kujya yaririmba ari kiragi ama rero ikindi naco novuga Dafroza let me tell you something Dafroza reka mvuga ikintu kimwe ngira nsezere ngira ngende iyo ndiko ndaja nari natevye kubera iki gifu cyari kiri ngaha so reka ndababwira ikintu kimwe imbere yo kuza guhanura umuntu umenye yuko atapasembi ufise nimba uzi ko ufise pasembi na wewe nuzoze ngaho uhanura abantu sivyo kuko uje ngaho ugahanura nk'umuntu avuga ati wewe wagize iki si ciza uhanura umuntu uzi ko na wewe bijya bigambo atavyo wavugaga kuko abantu bose baramuzi Chimamanda ku ma live ziwe za Facebook naco yasigariza abakenyezi naco yasigariza abana ujya Chimamanda urukuranyumva so uzoze kumanura uzi yuko urikurahanura ibintu wowe utigeze ugira kandi utagira gushika uno musuku turavugana uyu Chimamanda aragira discrimination mu bantu bose ico ni cyambere urukuranyumva so ukazoza gusa nakubwiye Chimamanda ukazoza mu nzira yiwanje jewe ndije mafu mama yangu nzogusambura urukuranyumva kuko urabizi ko ivyo wawe vyose n'umugore wawe ngira ndamuzane ngaha nzomuzana ngaha urabizi yuko jewe simfina nzomuzana ngaha ndamushire muri minyatiri bien ndamumenyatize ngaha muri minyatiri urabizi yuko jewe ibintu byose ndabizana ngaha sivyo bajya nabo waje ngaho uri kuravugira ngo baratinya gusubira mu gihugu kuko barabizi ico bakoze niyo mpamvu bariko barigwana kuko kijya gihugu si gihugu cyo kuhonyorako uri kuranyumva wowe nimbuzi ngaho ukazuga tuka igihugu aho wavukiye ukazuka gituka wowe baza yuko feedback biri yahe urukura besha bajya bana reka basabe ikigongwe kujya bashobora kugisaba kuko barakoshereje ibyo bakoshere muganuze ngaho ukavuga je ko bavyutse mu gatondo kuva 8h du matin bariko baranukagura kutaje ngaho uyayata uncira urwo rutwa umenga ni Livingstone niyo sura yabanuzenye ibi Farkun hari ndabiriki katuni nani chikigabo ukazusubira uzunyanya tangaha wibuke ko babifese bakuriye amafaranga yawe bande bose bakuriye amafaranga ngaho bakora gupromotinga ubaha indirimbo zibirage tobo modo so jada so urekatiye sinutse abantu bafise ibimuga muga wenda gututse kuko nawe utuka abandi sinutse abantu bafise ibimuga bambabarire muga wenda gututse kuko ni wisonera utuka abandi mugi uzomenya ko nawe uri kimuga mu bandi nuzoze ngaho wonyeze ikirenge mu bandi bantu bakomeye ibyo ni jambo rya nyuma dushimira Imana kandi bye thank you Ai guverneur kandi uramenya ko ndi guverneur wa TikTok ikindi nacho wa TikTok Washa bayi nate ndabasense guverneur kagiye busigara ku bihanda gukora iki Guverineri wa TikTok. akantu karyoshe Ukuri. kari gace kw'ishuri Lydia.